irikena ry'ibitoro rifise inkomoko. Twebwe tubona neza yuko inkomoko y'ikena ry'ibitoro rivuye cyane cyane kuri kwikena y'amafaranga y'agaciro. Turakunda kubivuga mwishirahamwe rikombe. Twebwe tubona neza yuko leta igomba gufata ingingo zidasanzwe, kuko nuko nabivuze ingaruka mbi z'ibi bintu by'ibura ry'igitoro. Navuze iby'igitoro mugabo murabizi ko atari igitoro gusa, kubera ibi by'ikeneye amafaranga y'agaciro. Nagenda bibutse yuko uno munsi litiro y'igitoro kuri marché rwanda ntibura, aha bita mu Buyezi n'aha ntigera ibura. Usanga ya gicupa bita ngo ni cya kinju ari trading litiro n'inusu ibihumbi 15. Navuze yuko imvu ituma bino bintu bikena ari amadovize niki, mugabo hari izindi mvo zishika kuri zibiri jewe no kongera. Imvo ya mbere ni yuko leta ifatana tuke dufise igadekorera umuntu umwe. Nk'ibintu by'ibitoro babihaye ishirahamwe ry'umunyarwanda yitwa Bonaventure ari ryo bita Prestige. Dusaba leta n'ukuri ibyo bintu bijanye no guha isoko umuntu umwe n'ukuri babihagarike, kuko ni ibintu by'ikibazo giteye kigize cyane. Inzigira gatatu ituma bino bintu biriko biraba nuko muri leta badashaka kurekura ibyo kudandaza. Muri leta nabo benshi ubu n'abadandaza. Icyo rero twagomba kusaba ubwa mbere nuko leta tuyisaba ko yotunganya neza amadovize, amafaranga y'agaciro dufise, ikayatunganya mu muco kugira ngo abarundi bashobore kuronka umwimbu wayo. Ikigira kabiri, leta nishireho umugwi w'abahinga nuko kubikora kubijanye n'amafaranga barokura mu gihugu. Ikibazo bagiye ikibanza gihambaye. Ikigira gatatu dusaba muri leta nuko abantu bose baronka amafaranga y'agaciro bakaza kuzana ibintu hanze bo kurikiranwa, kuko biraboneka neza yuko bitariko birakurikiranwa neza uko byagomba kugenda. Ikindi twipfuza yuko muri leta bokora nuko bogerageza kubaho mu buryo dufise, kuko mu bintu bituma muri leta usanga amafaranga menshi aja mu bintu mu bisanzwe bitari bikenewe. Noneho ugura amamodoka arenze, murazi ko bavuga amafaranga y'agaciro n'ibindi. Nibarabe amafaranga y'agaciro yashire mu by'ukuri mu bintu ngombwa bya mbere bijya twita republication.